ngaha mu Burundi bwacu hari amisiyo y'abavuga butumwa, hari amisiyo baja muri evangelisation mw'ibarabara, hari amisiyo batumirwa mu masengero kuvuga ubutumwa, hari amisiyo basengera abagoye bagakira, hari abamizisien, so hari amisiyo bakoreshwa n'Imana. Shalom shalom bakunzi mukurikirana Ndufacom Tv, uni mu mwanya w'ikiganiro Himbaza time. Tubaha ikaze mu kiganiro nkuko bisanzwe muri kumwe na Fabiola Imana, kadufise umutumire adasanzwe, reka tumusabe atwidondore. Kaze mutumire wacu. Murakoze cyane kunyakira. Amazina yanje ni Ndayiragije Aubin NDAYIRAGIJE. Abantu benshi bakaba banzi kuri izina rya Robi. Yego. Karibu cyane, turakwakiriye. Murakoze cyane. Urashobora kutubwira aho usengera, aho uba, nimba atari ibanga navyo ushobora kwitubwira? Aho nsanzwe mba ku Musaga kuri 5e Avenue. Hama umuryango wanje w'imwemu aho nsanzwe aho nsanzwe ngaburirwa ni Truth Ministry muri Leta Ministry, aho benshi bitwa kwa Prophet niwe muvyeyi wanje, niyo mavuta ndi musi yayo. Karibu cyane. Murakoze cyane. Rero twashaka muri kano kanya tubwira abakunzi bacu ko niba bandanya kudukurikirana tuzama tubazanira abatumire bari special. Imisi yose mutumire wacu abari special. Rero aye turabona hari nakandi kantu gashasha agiye kudukorera. Abakunzi mugume hafi, tutaratangura ikiganiro ndabasabe muge subscribe canke s'abone. Rero twagomba tuguhe kaze. Turabona hambavu yawe hari ikindi kintu sinzi carico, ariko coshobora kwivuga co nyene nawe ugashobora kuvuga nyene exprime. Karibu. Murakoze. Guitare, namwe bose, hejuru no munsi, namwe wasa nawe, kandi ryawe vyukuri, amasezerano yawe nahinduka, uruwera mwami, kandi ijambo ryawe mwami nukuri, amasezerano yawe nahinduka. Wow, ndafashijwe cyane bakunzi, namwe nizera ko muri ko murafashwa. Nashaka rero twinjire nido ry'ikiganiro. Uratubwira ibi bintu byose babikurakora, uraza kubitubwira mu majambo naho. Rero nashaka ubwa mbere na mbere ndakubaze, twumvise ko umuririmbyi adasanzwe kandi ukaba uri n'umumizisye adasanzwe, twashaka utubwire zongabire ukuntu byagenze kugira ngo zigere ngaho zigeze ni kwawe. Okay, bwa mbere na mbere nishimira Kristo Yesu ariwe atanga ingabire, niwe nizera neza yuko ingabire yose iva ku Mana, ingabire yose nziza iva ku Mana kugira ngo Imana rivuga, kandi nta kinini nishimira co mu buryo bugaragara co kuvuga ngo hari cy'ubuntu mfise, ariko ndisurenze ko ikintu Imana yampaye ishishikara kugikuza. Yes, uvuze navyo muho vyavuye,
turabiye mu buryo bw'umubiri hano akunda kuvuga ngo byavuye mu muryango kubera yuko mva mu muryango w'abantu w'abamizisien mama wanje n'umuririmbyi mukuru wanje nivyo arimwo donc bakabona umenga nuko mugabo byose novuga ko byavuye haba mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'impemu hose masayidi yose hose ndashigikiwe kuvuga ni byo mu maraso byose mwibere utubwiye ko mama wari umuririmbyi rero kuvuga yari yarateguye ica abana biwe bazoba mu majambo make ego twovyita uko biraryoshe cyane hama ndagomba gato kubaza kujanye n'izo ngabire zawe ingabire wumva muri zo wumva wokoresha gusumba izindi niyi okay nisengero ndimo nkoresha cyane ingabire yo gucurarangira Imana ivyo kuririmba ndaririmba mugabo nisengero nkorera Imana biciye mu kuvuza umuziki nico gituma abantu benshi banzi nk'umuzicien bana nk'umuririmbyi abanzi nk'umuririmbyi nabandi bandi usanzwe uri umuririmbyi kandi ukaba n'umuzicien ariko uratubwiye ko ingabire yawe uruta izindi zose ukoresha muri eglise ariyo kuvuza kita acoustique aho nyene nashaka umuco ku kintu naba numva kenshi gisirikira gasanga ari ibyo ntujye umuntu naho atari byo naho nyene ukababeshera Imana irakubona cyane numva bavuga ngo abamizishe ngo ntibakizwa rero vraiment nashaka kuduha umuco kuri ico kintu imbere yuko tubandanya ibindi byose okay ubwa mbere kuri ico kibazo murakoze kuri ico kibazo kubera ko abantu benshi barakunda kukibaza okay umuntu wese yavuze ko abamizishe badakizwa donc babivana n'abamizishe abonye baribo sivyo niyo mpamvu uvuze ko abamizishe badakizwa hariho twacha tuvuga yuko nimba abamizishe bari mu isengero bakorera Imana hariho abaje inama hariho ba mwarimu ama departement menshi ari mu isengero harimo amaprotokole hari abaki hari abaprofete hari abapasteur donc ça veut dire yuko nk'umuntu yoba yarakorewe ikosa n'umuntu w'umurongozi dufate igisha nk'ijambo ry'Imana nka mwarimu yaramukoreye ikosa mwarimu amukoreye ikosa n'ibice bisigura ko ba mwarimu bose basigaye mu yandi mashengero bose ari abanyamakosa ça veut dire yuko nta sengero na rimwe rifise echantiyo yo mu musicien avuga ko mu musicien abaye umunyamafuti abandi bose basigaye baca bacika abanyamafuti tout simplement barashobora kuba barabonye majorité bakibaza yuko abantu bose bamaze kubabona que c'est faux donc hategerezwa kubaho umuntu avuga ati aba bantu nababonye aba ntibakijije kwanza iryo jambo kudakizwa nta muntu n'umwe nibaza ko nta muntu n'umwe afite umunzani wo gupima agakiza k'umuntu n'umuntu ubwiwe azi neza ko aba yakiriye Umwami Yesu Kristo nawe bari umunyamafuti arashobora kuba akijijwe akora amafuti akijijwe mugabo ntibice bisigura ko adakijijwe mugabo arundi ndabatahura ariko bavuga ko umuntu adakijijwe bavuga ko reka akora amakosa hari mu vyaha mu majambo make donc ikintu nobabwira yuko abamizisien barakizwa kandi barakizwa cyane kubera ko hari abamizisien bakozi b'Imana hari abamizisien bavuga ijambo ry'Imana hari abamizisien boba banakora n'ibintu abandi bantu bibaza ko abamizisien batokora kuri ico kintu iyo image bamaze kubaha we nk'umumizisien nk'umwe muri bo nihe vision office kuba exemplaire ngo kugira ngo wumve ko abamizisien mwogira nyine identité nziza we nko kubgawe ubifata gute okay mu kugira tugire identité nziza nuko umuntu wese personnellement yiraba hamagahinduka kandi umuntu akeneye guhinduka si umumizisien gusa umuntu wese arakeneye guhinduka ça veut dire yuko mu kugira dufate mu kugira duhe ishusho nziza ya gospel music ça veut dire yuko abamizisien barabifisemo uruhara bwo guhindura caractère cyangwa ivyiyumviro mugabo mu myanya imwe abantu benshi bavuga kenshi babahora ibintu byo gusaba amafaranga ibintu byo gucegwa muri culte ibintu byo kutubaha abarongozi ibintu byuko bambara ibintu batari bakwiye kudugana kuri podium akabagira ati izo mpuzu wambaye banze usubire hasi ntukwiye kuzidugana ku gicaniro
nakorwa k'umumizisi Yeah. niyo makosa bakunda gukora cyane cyane icyo ndacyumva cyane ibyo canke niyo umurongozi wamukomye gato muri eglise cyomba ati abana ndigiriye hari n'indi defo bafise abamizisi sinzi mugabo bimwe mpora ndabibona umumizisi muri eglise bamwumva no kumenga ntawo muvugisha ona kumenga nyene nakantu nyene nakaerema kari muri eglise basi bamuvugishije hayigira ahandi bamuvugishije hayigira ahandi none ico naco kivuga kwiki icyo no kivuga ko uwo mumizisi muri ko murambwiye n'umumizisi mushobora kuba mwarabonye cyangwa mwahuye nawe mbwira abantu bose bariko baradukurikirana yuko umumizisi ngaha muri Bujumbura ngaha mu Burundi bwacu hari abamisi bavuga butumwa hari abamisi baje muri evangelisation mwibarabara hari abamisi batumirwa mu masengero kuvuga ubutumwa hari abamisi basengera abagoye bagakira hari abamisi hari abamisi bakoreshwa n'Imana hama icya karaktere naco gifatanye ku nyigisho bahabwa sivyo reka ndabifata uko kuko akiri instable mu isengero aba mu isengero rimwe aja mu rindi nta namwe azofafasha stabilité yo kubanza yicare ngo yige donc atize nta caractère azoronka ça veut dire yuko uwo musicien ico riko baramuhora ntari kabikora nabikora ari musicien musicien tout simplement ari kabikora nabi kutariko nandi hoho su musicien buriko babimutera abantu benshi bibaza yuko kubona umuntu avuza ivyuma nivyo bice bimutuma bimuha caractère mbi kuko yumva umenga ntose baramukeneye okay naho hari abandi bantu bavuza ivyuma bafise caractère hari abandi bantu bavuga ivyuma barongozi bavuga bakabubaha ça veut dire yuko uwo musicien ahubwo hari musicien umwe yatuzaniye image ntazi yo bayikuye donc uwo musicien umwe yaraje bacamuha iyo image donc twese cyo twambikwa iyo couverture yuko ntidushobotse tout simplement rero murabe hagati yanyu ukuntu iyo image muza murafasha abo nk'abuzi bo ibyo bintu ndazi ko nawe maze kuvyumva bashikire muze murafasha kugira muzora bukuru nimbi hari abantu bazanye ico kintu iyo image bamaze kwishiraho ko hari umugani bacanga umuryango abumwe agatukisha umuryango rero nukuvuga ko namwe amaze kuvyumva uko kumwogerageza kugira murabe ko iyo image mbi yovaho nico kintu numva rero ikindi kintu naco numva no kubaza kijanye n'iki nyene kugira ngo umuntu umujya wawe uvuza ugira ubushobozi hari ijambo nasomye ukuntu Dawidi ukuntu yacuraranga ngo imwe mu mbi zaba ziri muri Sawuli washaka zariruka sinzi yo zagarukira sinzi ko abantu hari Tanganyika zaragenda nyene zigashika kure rero nk'uyu munsi nk'umumizisiye usomye ijambo ry'Imana umva kuvuza ko ari kujya gutravaya umuziki vyonyene canke hariho ubundi bushobozi uvuga kwiki ubundi bushobozi buhari ubwa mbere na mbere music ijambo ry'Imana tuko turavuga ngaha kuri nosi tuko tuja mu ibarabara kuvuga ubutumwa bwiza kubera ko hari abantu batarakira umwami Yesu Kristo kugira bakira umwami Yesu Kristo kugira biborohere yuko bibafasha kugira bakira ubuzima bw'Imana niyo twaja mu ijuru tuzohure nabo mugabo niyo twagera mu ijuru nta bibiri tuzozengura tugira twigisha ijambo ry'Imana but music mugabo muziki uzogumayo umuziki uzogumuvuga savire yuko Imana imbere yuko irema umuziki wari uhari Imana barayihimbaza gushika n'ubu muziki urahari kandi naho tuzosanganira Yesu Kristo mu bicu naho tuzoja mu ijuru umuziki uzogumayo sivyo savire yuko iki kintu girashobora kuba gifise ubushobozi cyane gusumba uko twe tuvyibatse uko nayo basigura amajambo make kuko umuziki urashobora gutusha umuntu ataja mu narimwe yumvise savire yuko umuntu atakirimi yumva no shobora kuvugiriza umushinwa agahezagirwa atabutumwa namubwiye mu gishinwa mugabo ari umuziki yumvise akavuga ati ivyo no kuravuga biriko birantusha sivyo bigakora ku ma emotion yiwe bigakora ku ma emotion donc umuziki wejeje gutusha ama emotion umuziki urafise umuziki kubera yuko uri mapartabili kujya nyine hariho isi zimwe zibiri so hari imwe isi imwe y'Imana siko yera iri holi hakaba n'isi imwe mu mbwa y'umwijima so hariho satani n'abadayimoni bakoreramo kujya nyene umuntu avugiriza mu isi y'umwijima arafise ukuna communication yiwe mu muziki n'umuntu avugiriza Imana afise communication yiwe mu muziki biciye muri mwe nyene niyo mpamvu twebwe umuziki wacu cyane cyane nturondera ama emotion cyane cyane urondera umutima kuko ama emotion n'umuziki w'isi urashobora kuyakorako kuko
umugitariste cyangwa umupianiste wo mwisa ashobora kuvuza abantu bakarira abantu bakaryama hasi. It's very simple. So ça veut dire yuko twebwe iyo aho hantu baba bagejeje siho twe tuza ngo duce siniyo nzira ducamo. Twebwe dukomunika Kristo biciye muri melody, biciye mu muziki, biciye muki hama umuntu agafashwa mu mutima mu mpemu yiwe. Yeah. Nk'abaryo bamizishe bahawe izo ngabire nabo twabonye bazitwara muri karaoke n'umumizishe vraiment abizi ariko swa yasamye ugasanga ari kuvuza muri karaoke hama buke dimanche ugasanga ari karavuza wera none ivyo bintu navyo wumva ibyo bintu bibiri wumva wo bidusigurira gute? Okay, ibyo bitarabamizishe wo bidusigurira gute? Ibi bintu bibiri ubwa mbere na mbere umenye yuko kujya nyine umuntu akijijwe yagiye muri boîte ashobora kumva abayikondane mu mutima akumva umenga ibintu yakoze si bibi kandi abantu yasanze muri boîte bo bari batunganye mu mutima bavuga ati je ni sawa mugabo wowe kubera ko ico kibanzo wagiyemo kitari gwawe ugatangura kumva umenga uri kurikondana mu mutima. N'abamizisye nuko nyene ça veut dire yuko iyo mvanze nkavanga isengero na karaoke sindabakondana mugabo iyo ndabivanze birafecta touche yanje. Ça veut dire yuko ninagaruka mu isengero kuvuza touche yanje irashobora kumvikanamo ikindi kintu atari Imana. Muga nkivuza kwa kundi nyene. Muga ndi umuntu w'umumizisye nkaba umuntu w'imhemu ndashobora kumva yuko hari ikintu cyahindutse ahantu kanaka kubwo amavuta arakogwako. Siko amavuta y'Imana araba affecté donc nico kibanza n'uwo muziki uri kuravuza n'uwo muziki uri kurumviriza donc ugaca usanga biragabanya akanovera k'ibintu uvuza mu rusengero. None wumva wohanura iki abo bantu wowe wavuze ko hari ubikora kumva nyene muri we yabikoze mugaragi arumva homo hari n'uwundi yabigize habitude ahubwo babifata ko ari akazi none tumaze kuvanga ivy'Imana ukabona muri karaoke agero nk'inoti nyinshi kunati muri eglise ndavuza ntaco ndonka ari gihe avuze uwo musa gatandatu wabiromaritse ko yavugije nta ni gihumbi c'amata ko nkuko nkunda kuvyumva bamuhaye none wo babwirike? Okay, icyo nubabwira ubwa mbere na mbere nobanza kubwira abantu bariko baradukurikirana atarabamizisye abantu bose ntitwaye ubuzima busa hari umuntu abona ati jewe ingabire nizombesha hama gasavuza mu isengero akabona iyi ngabire ntirikiramubesha abandanya kenye kubera ko ntari karahembwa agaca yimvira yo ku mwa ya mbere ni mwa kuronderera amafaranga ahandi hantu handi mugabo abamizisye turatandukanye ndabisoma turatandukanye kandi ntidutandukanye ngo kubera ukuntu tuvuza dutandukanye bivanye n'ahantu twize bivanye n'ukuntu twigishijwe sivyo kuko hari umuntu yize umuziki avuga ngo nize umuziki gusogira ndawumenye hama aho nzovugiriza naho nyene nzovugiriza agace tangura guhura n'isengero sabize ko target yiwe agitangura kwiga umuziki ntiyari Imana target yiwe agitangura kwiga umuziki yari piano cyangwa guitar sabidire yuko iki gitari yakimenye piano yayimenye azoyikoresha icabona gishoboye kumutuma aronka icafungura ku munsi kubera yuko bashaka amafaranga sivyo benshi imiryango yabo bimeze nabi ndabitahura mugabo warigishijwe ijambo ry'Imana uramenya yuko nimbi Imana ndiko ndayikorera no munsi nkabo mwizigirwa ejo canke ejo bundi ingabire zotegerezwa kumpa ico nshaka ntabanje kuyikonforma n'ivyo siri kirambwira. Je n'ubumenga hano hakubaza ibibazo vyinshi ariko tworara hano twohava n'ukuri ariko akabazo kanyuma nishifuza kubaza uyu munsi hari igihe usanga nyene tutabitahura kumwe hari umukozi w'Imana igihe kimwe yarafise eglise umva yarafise amiziki batarametriza umuziki ariko akumva ko umuziki ahamagaye ati n'amafaranga ariko nawe akavuga ati ntangabire y'Imana nzokwigera ngura amafaranga n'umunsi umwe ariko mu miziki akavuga ati jewe nabyize ku mafaranga rero no kubikora ndabikora ku mafaranga umukozi w'Imana nawe ati nta mafaranga azigera atangira umuziki kumva kwaba kwigisha ati nta mafaranga azigera atangira umuziki eco kintu abo bantu babiri bumva bazotera bagahuza gute? Urumva ikintu no kwishura kuri ico kintu umukozi w'Imana nimba arize ishuri ry'ijambo ry'Imana theologie yayize ku mafaranga sivyo siko okay theologie yayize ku mafaranga siko okay si bien sûr yarize siko yarize ivyerekana n'ijambo ry'Imana
hama uwo musicien nimba yarize nawe nyine yize ku mafaranga mugabo ahantu cyo dutandukanira umuvuga butumwa ese ariko avuga ubutumwa ku mafaranga ntariko avuga ubutumwa ku mafaranga sivyo ariko akoresha ingabire y'Imana sivyo no mu musicien nuko nyene mugabo bisaba yuko uba waratahuye Imana waje gukorera kuko hari abantu benshi biyumvira umvuze nakikubwira ishengero mu bisanzwe iyo ryakuze rikagera kure siko iyo ryakuze rikagera kure je dis bien rikagera kure rigatangura ko investisa mu bintu kanaka ishengero ryakuze financièrement sivyo nta muntu yari lisanse kwicwa n'inzara mu isengero turetse n'abamizisien gusa n'umunyamasengesho ntiyosonza mu bisanzwe ishengero rya mbere ryarafashanye sivyo ryarafashanye n'umunyamasengesho ntiyosonza twebwe ariho turi ça veut dire ko jewe ndi umunyamasengesho cyangwa umu protocole nta n'umunyamasengesho abaye ubuzima bubi ndashobora kwiyumvira ati jewe hasiyo yo ku munsi sino iguha mugabo reka nzoze ndakurihira loyer sivyo undi rakavuga ati gereka okay niyo mfashanyo yari ihari hagati yabo mu isengero rya mbere ishengero rya mbere baramenye ukuntu bafashanya donc les musiciens ukuntu bagiye kwihovorta kubera yuko bagiye kubona neza yuko naho isengero riko ratera imbere nta muntu numwe ariko ariyumvira ubuzima bwabo inyungu yiwe atayihari hari ukubwira ati nikirato kugira ndakironke ndiruka n'ibirenge bigashuha atariko nashika mu rusengero bakanyima amafaranga ati je urumva oye bonanye kunda ikintu no bivugira ko ni iki kimwe si bien ubona yuko kubera yuko isengero ni famille sivyo je nico kintu namasigurira abantu ishengero ni famille ejo niyo bagutumira muri concert niyo bagutumira hehe muri studio bazoguhemba kubera ko nivyo bintu birimwe amafaranga sivyo mugabo ngeze mu isengero ahantu nta na rimwe ndigera nsaba amafaranga mama ngo impa amafaranga nkore ku meza sivyo impa amafaranga ndagukurire kijya safuriya canke mbwira umukozi ati ni mu amafaranga ndabamesurira impuzu savye yuko ni muhira ni responsabilité yanje yo kubikora sivyo ndabikora kubera ko ari mu nzu sivyo mugabo iyo usohotse mu nzu ugatumwa ko hanze ubaye bitumwako savye ko ubu umuntu agutumye ko maybe muri concert bazoriha binjiye maybe muri studio ibi bintu donc uyu muntu asabye amafaranga ntaye kakora icyaha kwanza nta nayo yarane na licence no gusaba vya waruri oblige wewe wamuhamagaye sivyo wewe wamuhamagaye waruri oblige kubitahura gutahura ico kintu arimo mugabo les musiciens dutegerezwa gutahura yuko umumusicien wese ategerezwa kugira muhira hiwe sivyo nkaje muhiri wanje ni muri True Vivid Ministry niho nta savitire ko sino ugenda kubwira papa wanje ngo urumva ngo mpa amafaranga mvuze sivyo niho kubwira mama wanje muhira ati wowe mpa amafaranga iyo ati mpa amafaranga isano yawe ndayigukoropere sivyo savitire yuko hategerezwa kubaho umuntu avuga ati jenga handi muhira aha hantu ndiko ndasavinga Imana hama akazi ndemezwa neza yuko umuziki ushobora kuba profession umuntu avuza bishobora kumukikira akazi bikamubeshaho sivyo mugabo hategerezwa kubaho ikibanza gisigara mu mutima w'umuntu ugukorera Imana ni muhira reraho nibaza ko bariko baradukurikirana bariko baratahura ico kintu ndakeneye ko abantu bagitahura abamizisi batahure b'abakozi b'Imana batahure kuko usanga hari kudatahurana mu majambo make je niko nabibonye hama urumuririmbyi kandi urumuzisi igituma twatevye kuri kino kintu ukuri ndashaka ko abantu bagitahura cyane kuko ico kintu kenshi usanga kigora gutahura bakabona umenga umumizisi yavangiye kubasavye amahera ariko nibaza ko batahuye bariko baradukurikirana hama nagomba nakubaza kandi kabazo waturirimbe kandi watuvugirije bega nihe ressemblance mu kirundi mbe ressemblance nihe ihuriro y'umuririmbyi n'umumizisi bahuriye kuki kako ivyo oye bibaye biri ko kintu hariho akantu nasomye ahantu ko la musique urumva ni combinaison urumva bihuriramwo ayo majwi bihuriramwo n'ajya amanote yose muvuza ushobora kudusigura ibintu byuzuzanya gute kugira ngo bikorere ishengero ishengero umuririmbyi n'umumiziki wose bahurira ku kintu cyitwa musique akaburungu kuko musique ubwayo itekeyemwo indani itekeyemwo umuririmbyi kinatekera indani mu musicien sivyo savudire kubera byose byitwa umuziki mugabo uvuze muri ico kintu cyo gukorera ishengero
benshi ngaha tuzi yuko hari abaririmbyi hariho korari hakaba n'abamisye tout simplement abo bantu babiri mugabo muri korari harashobora kubaho umuntu yinterprete ivyo muri ko muraririmba abibwira peut-être muri zijya ndimi zibiragi ku buryo naho hoba kuri live cyangwa hoba umuntu yakarakurikirana ibintu by'iwanyu hashobora kuba umuntu yakaramubona akavuga ati abantu bariko bahimbaza ibi bariko bavuga ibi akabibona agakogwako ubwo ni bundi buryo bundi bwo guhimbaza bwongewe muri music hari umuntu ashobora kuza atamba ivyo muri ko murahimbaza akabishira mu ntambo donc umuntu ari karamurabuku adashoboye kuvyumva akavuga ati ujya muntu ari karahimbaza Imana biciye mu ntambo sivyo hariho gucapa hari ibintu byinshi umuntu ashobora gucapa bivanye n'amajambo muri ko murabwira Imana agacapa igicapo umuntu ashobora kubona kikinterpreta worship tuko turagira na side menshi cyane ashobora kwinjira muri worship isengero ntibisigura gusanga umuririmbyi no mu mizisengo babiri ngo nibo bagize worship nibo bagize umwanya wa worship umuntu uze mu isengero mugabo hari ibindi bintu byinshi bishobora gukoreshwa je ndashaka tuvuge cyane cyane kuri iki kintu kijanye n'umuririmbyi no mu miziki ndashaka no mwanya tuvuge kuri ibyo bintu bibiri cyonyene kuko urabona hari ukuntu bakominikana mu miziki n'umuririmbyi ona ushitse umuririmbyi ashitse kuri podium uravuza hari mu worship leader bariko araririmba urabona ko hari ukuntu muriri mukominika kandi imbere y'ishengero ntimuba muriko muravuga mugabivanye n'ukuntu mwabiteguye ugasanga murahuje azanye ryajwi ry'iwashizemo nawe uzanye urugije ya note yawe ibyo bintu twashaka kubisigura batwumvaga hari abantu ibintu byo kuririmba cyangwa kuvuza nyene babona umenga nyene ni ibintu nyene okay so sinovyita gukorokeramwo kandi sinobishira cyane cyane ku ma repetition kuko twebwe tuba tuko turakorera Imana kandi kiya gicaniro kiba kiriko presence y'Imana ça veut dire yuko umuntu mumaze kunywana haba ari worship leader cyangwa uri musicien cyangwa uri umuririmbyi sometimes yego namenya n'indirimbo agira ririmba atararirimba ukamenya ati indirimbo igira injire mu niyi cyangwa kumva yuko mu mwimu yanje numva nocuraranga indirimbo nini ko usanga n'umuworship leader niyo yaragomba kuririmba gaca yinjirira musabidire yuko kiya kibanza kiba kirisatiwe n'ubwiza bw'Imana ku buryo habaho communication ntamajambo ahari ntibisaba yuko baza barahindukira ya ndirimbo niyi ya indi niyi kwa kuntu nuko nk'emu yarababirimo niko novuga gusa communication abaririmbyi donc umenga bahagaze kwa ba musiciens kwabo c'est vrai turashobora gukomunikana n'aba musiciens tugira ibi umwe ndabahari wo muri band ya music donc mugabo ivyo byose umuntu abirengeye habariho the presence of God idufasha gukomunika kugira ngo igikorwa cy'Imana kigenze neza ahantu nyene akabazo kandi no kubaza hari ibintu bikunze kuba umanda bagaruka ko abamizisi lo nta kibazo cyane ubuzi ndakubera ko waje ndabagaruka ko cyane kuko niwe muserukizi umunsi hano muri Ndufacom TV niwaje guserukira abamizisi ariko ikintu gikunze kuba gasanga kuko urabona bijye bikorwa abaririmbyi bakora nibaza ko si emotion gusa araba kubisengera ugasanga Imana indirimbo yamuhaye indirimbo ko reba basengera indirimbo ari fise programme yo kurongora ugasanga akoresha indirimbo yahawe Imana yasengeye zikamuzamwa kumva ko yemeza ukandirimbo ugasanga yani ngo ni indirimbo za kera hari abamizisi bavuze indirimbo bidoga nk'uwizaniye akaririmbo nyene basi katageze hatari umuziki ushushe uvumye ayishira nk'abamizisi bakayivuza nyene batari kuhaje naho ubahanura iki kuri ico kintu okay ikintu no bahanura kino bahanura nuko uwo muntu agira iririmba bamwita worship leader sabido ko niwe murongozi sabido karimba ivyashaka azanye igisimba muririmba igisimba muvuza igisimba sabidire yuko azanye umve naho yozana uruntu rwose naho yorukura hehe sivyo naho yozana style sinzi naho yozana style muri Mexique akazana style muri Espagne ababwiye ati twiririmbe kubera yuko muri uno mwanya no worship leader sabidire yuko niwe agira turongora
jewe ndi umumizisien numva wowe sima kavuze ivyo ushaka kandi voilà c'est vrai abamizisien ndabizi yuko ari amastyle dukunda usanga bamwe bakunda ibi abandi bakunda ibi donc umuririmbyi ashobora kuzakubwira ati mvugirize ugaca usanga azanye ya style udakunda c'est vrai bikakubabaza sivyo mugabo ico no umwibutsa nuko uwo muntu akuzaniye iyo ndirimbo ubu ni wari umurongozi wawe nato wari umurongozi wa korali nahaje kuririmba ubu ni wari umurongozi ko no worship leader sabide ko ivyazanye nivyo tugenderako sabidire yuko azanye iyo ndirimbo niyo tuvuza kandi tuvuza turyohewe kandi wabivugije muri bakadusangiza cyane vraiment ego hama kandi kabazo gato no baza ahanyene oni ikizungu caramaze kwinjira hariho n'aba worship leaders acha kubera bamaze kubona iyo character y'abamizishe acha yumva umenga yonezereza abamizishe gasanga zazindi yumva yarongorwamo na mpemu yera yashize hasi acagerageza ahageze ko azorongora ya worship aragerageza akacarondera za ndirimbo z'ikizungu nyene ikizungu irefre ikizungu ni ciza mugabo ni byiza ko tugendera ku rutonde rwa mpemu ko hari indirimbo wumva muri we mugo kumva indirimbo ya kwanza yaravuye kuri page ko nivyo n'aba worship leaders umunsi hari abafise iyo character kasanga nyene arumva ko indirimbo atoyiririmba ni indirimbo ya kera bega mu Mana harabaye ivya kera rero ubabwira abo bantu okay ikintu no babwira nuko ico no ufatirako nuko no ufatirako yuko indirimbo nyinshi turirimba ngaha mu Burundi z'abarundi sivyo nyinshi ziva ku baririmvyi bacu bo ngaha mu Burundi iz'abarundi two turazirimba zo ngaha mu Burundi abaririmvyi bazirimbye twese turabazi kandi nyinshi muri izo turirimba nizikeyi ziri munsi y'imyaka 5-6 kuduga sivyo indirimbo za kera mugaje indirimbo za kera ziracafise ubuzima sivyo nkasi novuga ngo indirimbo ngo hari indirimbo ya kera mu Mana nta ndirimbo ya kera ibaho amazing grace twese turirimba mu masengero imaze siècle irenga sivyo siècle irenga mbwera cyaririmbwa ku isi sivyo masengero yacu turaremba indirimbo za bapone na badudu zimaze imyaka 12 10 ningahe 13 irenga mugabo n'ubu uyiririmbye hari umuntu abagwaye mu isengero akira sabidere yuko ivyo vy'imyaka ngo haronshasha ngo hari za kera ngo hari zubu gusyo no hanura aba worship leaders baguhaye irongore programme niwe bayihaye ntibayihaye aba musiciens ntibayihaye abaririmbyi wewe ganira na muyera hamuze uri sure y'ibintu uje kugira hamugane na muyera wifuza ko abantu bumviki kuko ko aroni igihe uri kurarongora Imana ikakubwira ukumva muri wo hari indirimbo uririmba uri sure neza yuko mu isengero nta muntu mwayizi no n'abamizi nta muntu mwayizi then ukayiririmba hamukumva mu isengero haruna kwigira ati nafashijwe abandi bakakwigira ati nafashijwe arabana nafashijwe sabidire ko nturiko wibaza kukuntu isengero riza kukwitabira cyangwa kukuntu bakapiza kukwitabira cyangwa kuna misi bayize mugabo uko witaho cyane gukomunika umutima w'Imana kuba Kristo akandi kabazo numva no kubaza tukiri ngaho nyene cyane byo navyo nyene ni kuba worship leaders cyane hari kindi kintu gikunda kuba gasanga nk'ubu amarepertoire ugasanga yapanze repertoire abona ko ategerezwa kuyimara byanke bikunda ategerezwa kumara repertoire naho za karimbo kandi kubega gashiramo hama ikindi naco gasanga nimba yumva hari indirimbo nyinshi afise kana kumega yogenda azihejeje zose ntibaze yuko uko nabona ikirere gasanga hari indirimbo yafashije ishengero iyo ndirimbo aciyaca karirenganiye cyangwa gasanga nta mwanya abihawo gusenga ngo yinjire muri prière gasanga urumva avuga ati repertoire ntayihejeje ayi ntibikunda eske nta kintu ibijanye na repertoire amajambo make ubivuga kwiki okay hari ikintu umuvyeyi wanje yanyigishije yambwiye ati niyo waririmba indirimbo ukumva iyo ndirimbo wateguye indirimbo 200 ukumva iyo ndirimbo irikiragira impact mu isengero baguhaye isaha yose nimba iyo ndirimbo ushobora kuririmba isaha uzoyiririmba isaha uyigumeko wongere uyigumeko kuko iyo ndirimbo niri kirafata kuko ibiri kirokipa ibibanza kanaka mu mitima y'abantu so je nanje ncyimvuga ngo nanditse indirimbo 200 minota ni 45 donc reka ndabinyaruse kubw'iminota aho simba ndiko nkora nk'umuntu w'imwemo amba ndiko nkorera ku mwanya sivyo kukorana n'umwanya mba ndiko nkorana n'umwanya hari abantu bavuga ngo urumva ngo ategezwe kuba urutonde
mu ma repertoire ça veut dire ko indirimbo nayiguhaye ego nayiguhaye nkuko hari abantu bashobora gupfa ibintu gacho wumva uraza kuririmba nta repertoire duha banzu duhe repertoire ego ndayibahaye sivyo mugabo iyi repertoire nawe nshobora kuyiguha muri zo ndirimbo ndaguhaye standard ndashobora kurimba mu 3 hamizo zibiri nkazihoze ndashobora kumva mu minota 20 yanyuma isigaye iyo ndirimbo ari kubera yuko kenshi ari gihe twitaho repertoire gacho usanga turaretse gufasha imitima y'abantu umuntu yaratanguye kumva umenga reka arahimbaza muri iyo ndirimbo hamwe gacho ivamo uragiye agace yumviyo nayo yaratanguye kuba ugacho ivamo so savye yuko urashobora kudisturbinga abantu in the spirit utabize wasanga uri kuri ntibari à l'aise donc sanzwe baguma gukurikira wewe aho uvuye baca aho uvuye voilà nuko rero icyo kintu nacyo urumva abariko baradukurikirana shaka ndababwire bamenye kuko hari aba worship leaders umusanga ariko avuga gushengero ngo nirihimbaza ngo ishengero ntirigira gutya ni wowe wananiwe kumetriza je niko ndabifata baze barambabarira gasanga abantu bariko baravuga ngo ishengero ngo ntirihimbaza wowe ni ufise vola rero numva naho cyo kivuga kuri nibaza yuko isengero tutarihamagara kubera yuko isengero mu isengero hari abantu bakira aba bebe spirituel bataramenya iyo myanya yo kumara 45 minutes isaha yose ko araririmba bahagaze hari abantu bagikizwa bicara bakakurabuka usabidire yuko ugiye gukonta kuri abo bantu ngurindire bahimbatse ariwe bahaye yuko ari uri worship leader nibaza ko byo bari kosa cyane ni we mane bayahaye responsibility yo gufata abo bantu simvuze ngo kubinjiza apana muri terme yo kuvuga ngo ugira ubinjiza mu presence y'Imana kwa nta muntu yinjiza mu presence y'Imana wundi muntu nimwe muyera wenyene nimwe muyera mugabo hakabaho wowe Imana yaguhaye ukayikora uko yayigusabye hama abantu nabo bari ko barakumviriza bikaborohera cyane yuko binjira mu bibanza byabo biciye mu ijwi ryawe cyangwa biciye mu kuvuza kwawe cyangwa mu kuntu wabisengeye cyangwa biciye mu kuntu wabisengeye voilà mugabo ntitwave dutishavuga urusengero ngo hari amasengero ndabizi neza yuko amasengero yose ntiyakira worship kumwe hari amasengero ahezagirwa no gutamba cyane gusumba kuririmba buhoro buhoro hari abandi bantu urimvye uturirimbo urimba indirimbo zinyaruka bakurabuku babasha kurimbo gitonze donc hategerezwa kubaho iri sengero rimenyereye gufungura iki sivyo ko mu worship leaders amenya ico ishengero akoreramo rikenewe akabakorera kuri ico nyene niko bavuga voilà n'umuvuga butumwa nikaraza kuvuga ubutumwa ategezwa kumenya message aba bantu aje kubwira bahora bafungura kugira ngo yibaze kuri message aza kubagaburira kugira ntabwo asanga batsitaje gusuti bagiye ko mu ishengero haba haje imico itandukanye hari abantu bakunda izitonze indirimbo zitonze hari ndavuga ati indirimbo zitonze zirasinziriza kandi ndushizemo izijya ndirimbo zihuta bahezagirwa rero majambo makaje nuvumenga basi boshiramwo indirimbo zose mugaba bakarabara majorité y'iryo shengero ibyo bakunda sinzi nawe ko ari kubyumva okay je nibaza yuko ico giharo two turagira si cyo wacu kugira vraiment nibaza yuko waganiriye namwe muyera nk'iyo muyirara kumenyesha cyabo bantu ugiye kugaburira basanzwe bakwiye kugaburirwa wewe kuno muvuga butumwa ashobora kubwirwa message akavuga ati nk'iyo mirambwiye ko nkwiye kuba communique note niyo mukeneye donc nk'iyo muyirara ashobora ni nkuko ashobora gukomunika genda abantu bakwiye gutahura icyo ari cyo gutambira Imana gushimira Imana mu bintu byose barimo tamba kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma birabaho nkuko Imana kubwira ati genda mubeho gira worship y'amasaha 3 y'amasaha 2 mukadwebera ivyo navyo byo gusinzira ngo muturimbo tugenda buhoro buhoro usinzira kubera yuko hari abandi bantu ibintu bariko barabona utari kurabibona kuko utari kurabibona cyo ufata umwanya wo gusinzira turi mu mwanya wo kurangiza nshuti bakunzi mukurikirana Ndufacom TV twari kumwe n'umutumira dasanzwe ariko nagomba ndagusabe ngo uvuga akajambo kanyuma kuri ibi byose tuganiriye ko turangiza ubwicu bwiye abantu bariko baradukurikirana nk'abantu babonye umutumire wacu twaganiye kuri byinshi ariko gira akajambo kanyuma ubwiye abatumire bacu okay akajambo kanyuma no bwira abakunzi ba Ndufacom TV nuko Imana ikirinzi
kandi irahari Imana ni nziza kandi iragira neza. Amen amen. Cyo nobwira abakristo abantu bafise image yuko aba musiciens badakizwa nobwira neza yuko haje Imana igihe yapfa ntiyapfiriye abapastori n'abavuga butumwa yapfiriye abantu bose. Donc nujya munyavyaho mwiyorora ataravuga ubwa kabiri nawe nyine Imana yaramupfiriye. Donc nongera ko yuko nimba hoba hazwi aba musiciens ta caractère bafise abafise caractère barahari. Nkuko ashobora kumvuga butumwa ta caractère afise hari undi muvuga butumwa afise caractère. Ça veut dire yuko umuntu wese yobaza aba musiciens mu isengero muri bajya aba musiciens hari aba musiciens baba pastori hari aba musiciens bavuga butumwa hari n'aba musiciens baba pastori. Ça veut dire yuko ntuzabusanga uri kura kritika usanga ico kintu kura kritika ejo muri kazoza kizocika ikindi kintu uzorabira hejuru kuko umuntu wese mvugira umuntu wese naho mubona ahantu hose ari aho hantu hari sûr yuko Imana yamuhamagaye izohamukura. Aha ndiko mvugira aba musiciens naho nabo nyene bo babona ati ndi mafuti aho hantu bategerezwa kuhava. Kindi kintu no komunika aba musiciens no kubategerezwa kugira ahantu barerewe ahantu bigira kore ko isengero riratwigisha kugira umuryango w'imwemu sivyo. Kindi kintu naco no kugira umuvyeyi w'imwemu akumenya ati uyu muntu agezehe ari mu biki sivyo uriko wigishwa iki ugeze kubiki. Sabidire yuko kuko ata muntu n'umubazwa n'umuziki wawe ndakekeranya ahantu uzoshika vraiment kuko naho uzoduga gute urashobora gukoroka nkiragarira kubeko nta reference wigeze ugira mu buryo bw'imwemu urumonomade sindiko mvuga ko nogira reference ngo niko umupastori yo bazi kuvuza ikintu ni connecta ko sitana yiwe ni connecta ku mwemu yiwe. Donc imwemu irashobora kumfasha mu muziki wanje naho wewe yo barumuvuga butumwa cyo kintu kirakenewe kuba musicien kuko ni wabona umumusicien submitted uwo mu musicien n'aba musicien bakeyi bari submitted ku muryango umwe I mean ku ishengero rimwe ku muvyeyi umwe. Donc ivyo bintu byo wafashe cyane kuri stabilité yo mu buryo bw'imwemu. Yego Nshuti bakunzi mwariko mukurikirana Ndufacom TV turabashimiye cyane. Twari kumwe n'umutumire wacu hano atuganiriye ku bintu kuri confusion benshi bakunda kugira ijanye n'aba musiciens confusion dukunze kugira mu eglise ijanye na worship guhimbaza arabidusiguriye cyane. Agomba ndababwire ngo hano mu Burundi dufise abigisha benshi dufise abantu babikora théoriquement pratiquement urabonye ko dufise umutumire abikora neza cyane. Imana iguhezagire turagushimiye cyane twizera ko n'ikindi gihe nitwagukenera tuzoguhamagara ukaza. Yego murakoze. Rero hano mu Burundi turacafise abantu batahura icyayi cy'umuziki turashimiye ko watwemereye ukatwitaba ukitaba kano kamo turagushimiye cyane. Ngo kwibutsa akazina kawe bariko baradukurikirana. Okay, akazina kanje nitwa Aubin gusa ku marezo sociaux nitwa Robinson. Robinson mgacha yajuta ko solo. Robinson. Robin iryo nafashe turagushimiye cyane dushimiye n'abariko baradukurikirana bame hafi ya Ndufacom TV zokwama ibashikiriza byinshi. Ku munsi wa kane haba hari kino kiganiro kandi zokwama tubazanira batumire baganira ku byo mushaka kumenya ku muziki. Murakoze nawe ubutaha turabashimiye cyane. Ciao ciao.